Shokona sat baririmbana na Clementine Kevin ko tuzi ko indirimbo mwakora amato asumira mwavanye na kesatije umuti nkoresha ni gukunda akazi cyane cyambere ngo nibwo burozi bwawe nibwo burozi kandi je bwo gukunda akazi nibwo burozi bwanje bwo gukunda akazi okay uremeye kuroga gukunda akazi n'uburozi bwo gukunda akazi okay ti rero urumurozi n'uburozi nakora hirya no hino n'uburozi nyene bon ni jewe nyene ni ha decision ndabaramukije bakunzi ba Star TV 257 naho muva mukagera n'umunezero ugeretse kandi gusubira guhura namwe ni Clementine Kevin yakoze byinshi bitandukanye dusora indirimbo uranyemeza arasohora ndetse urangiye bari kumwe na Sadbisa turama bafre kuva muri Empire Avenue ndetse yaranaciye muri Empire Avenue vuba aheruka kudushira igikorwa hanze bari kumwe na X Factor indirimbo imeze neza ndetse hawe na lancement official twari turahanyene twicaye uko biri kose reka rero tubwakira ubwa bwa Star TV urabona n'umwigeme mwiza cyane kandi ariko aragerageza gukora kugira impano yiwe ibandanye kwidevelopa ibandanye kuboneka mu bantu nabo abantu bafise akanoti mugashiremo kugira umuziki wacu w'Uburundi kugira ibandanye gutera imbere reka renda mwakirire mu bwa Star TV 257 mama umeze neza babari kubona ndakwisema mama uko ndakuba Ndaitawur enzaba mama ni bomeze neza very soon ni bomeze neza ndaramukija n'abakunzi ba Star TV yaho kuno munsi mu bigeme dufise bariko barakora Clementine Kevin izina ryo ntiworisige nyuma mbega nijya hebanga ariko arakoresha kugira naba abandi babigeme bahora basura indirimbo babihevye kugira nabo basubire kugaruka muri game sinovuga ngo nibanga cyane na numwete nagize canke management yawe yifashe neza nivyo nagira mvuge nishaka umva management ko yaranumye ibikorwa nkabikora nishaka nako hama kandi yari na management tagira kugira musubira ku irasora kanoti management yawe ndayisabiki management ya Clementine Kevin mumugurira imodoka itaxi gumiturindira igirane umuzegari mumugurira imodoka ubi taxi yaturindiye bacha bayiriha stationnement management ya Clementine mumuzegari kare ka porte ni kafranga ndo acha nikombe kare ka porte ni kafranga ndogo umuzegari age gukora interview azora agenda okay akona gaciyemo ku bantu novuga yuko bariko baradukurikirana Clementine Kevin uvuga ko umaze umwanya utari muto muri game kandi n'ubura cakora abigeme biragoye yuko bamara umwanya munini ariko no munsi turabona wewe turabona bavanya ice turabona nabandi batandukanye bariko barakora cyane tubwije umuti uriko rakoresha kugira wumve nyene kuri star kandi mukazi cyambere no gukunda akazi umuti upana uburozi umuti inuze nya kesatije umuti nkoresha ni gukunda akazi cyane cyambere ngo nibwo burozi bwawe nibwo burozi kandi je nibwo gukunda akazi nibwo burozi bwanje bwo gukunda akazi okay uremeye kuroga gukunda akazi n'uburozi bwo gukunda akazi okay ti rero urumurozi n'uburozi nakora hirya no hino n'uburozi nyene ni jewe nyene ni ha decision ama management nayo ikakora ibikenewe na cyane yuko management ifashe uri ko ari ifashe nubo cyane uzanye ibintu by'amazi bavuga ati contract turayikata yego uno munsi umuntu uvuga ko indirimbo yasohotse ariko tukiri muri lancement official byavuga yuko ari X Factor featuring Clementine Kevin ariko kuri uno munsi turabona kuri channel yawe ya YouTube ni Clementine Kevin featuring X Factor mbega vyagenze gute kugira indirimbo ibe ya X Factor mu nyuma iza kwimurirwa kuri channel ya YouTube ya Clementine Kevin so novuga vyagenze gute gash kuvuga bon nkija kuyikora yarambwiye ati iyi ndirimbo ni yanje iri muri album yanje ariko kuyikunze management yawe ikabikunda urashobora kugishira kuri channel yawe ukayikorera video uje nkashira ko audio yani ko byagenze kuri no munsi reka tuvuga ati uri kurakora cyane n'ingufu mbega ejo hawe haza 2020 nincha ikintu uri dutegura nka Clementine Kevin kugira wa mufani wa 2020 avuga ati 2020 nimba no mufani wa Clementine Kevin azobaruye so ibintu ndiko ndategura nuvuga ni byinshi ariko sishaka kuko anditaye ngo mbwe ngo ndiko ndategura ibintu nibi byinshi bazovyibonera hari igihe notegura ibi ugasanga ndashizeho ukurushirizaho ukacumenye ngo nabeshe me byinshi bazoza babyibonera Clementine Kevin abarinzi barakunda gusora ama EP canke album mbega kuri wewe tuzobona EP canke album kuri Clementine Kevin management yanje yavyifuza iri mu migambi yo kubikora mugabo
tuzoraba bibaye ngombwa tuyikore nivyo ndiko ndakubarira dushobora kuvuga ngo duriko dutegura ibi n'ibi mu ugasanga bivanye n'igihe birahindutse yamuga navyo biri mu nteguro mbega Clementine Kevin mu gikoni ciwe hapanze gute ibikorwa bimeze gute mbega harimwo amafeaturing nimba hari n'amafeaturing bari kumwe nandi arimwo amafeaturing arimwo hariho amafeaturing maze gukora atandukanye hariho n'abandi biri mu nteguro ko nshobora gukorana nabo tuno example zo turagira amapeti bari abafana buriya muntu kugira tube turaryoherwa basi tuvuga ati ejo haraza ikintu kimeze fresh ivuye kuri Clementine Kevin hariho ba Colido Magic hariho n'abandi benshi sinubwo ndaye nta mustar akazi nyene ari kuri tumuzi nk'umuproducer ariko washimye kumushira mu ndirimbo ya turazi ko azi kuririmba murazi ko azi kuririmba yes of course nanje ndabizi ko azi kuririmba hariho bandi benshi zose kubona sad baririmbana na Clementine Kevin ko tuzi ko ari indirimbo mwakora cyane gose abuzi iki kugira bibe very soon ni ya miteguro nyine twenda kwarira amato asumira mwavanye nabi aje amatwe yagomba gusumira amato aguma asumira nanjye nkavuga ati reka ndabisume ninaja ayo ko ari ibyo amatwe agusumira ibitari yasumye ibitari mubanye neza na Karumba yego cyane so igikorwa arakubwira ati felicitation ga posting ari naro posting ari nkiya ariko aranyandikira inbox okay tazaba mukorera umuti uko biri kose rero tuje kumushigikira ni Clementine Kevin kuva yaho zisari muri hariya muca muhabona ubu unya ariko arabikora bwatukiwe na management yiwe ariko biri kose bakugurira ka déplacement ariko je kugira urabwira mu taxi ndindiri kandi akurindiriye station murayiriha mabuze cyera mu taxi umuraho buri umujya mugiye kugira undindira abwiye ati genda muta genda ya station ntayo mfise arandindiriye nana tugenze gute nana turafise abigeme batandukanye ndetse baheruka gutanga n'ama award bamwe bavuga ati abigeme mwabakumiye kuko mu ma award yatanzwe Natasha Rabosh niwe mwigeme novuga yuko yaronse ama awards mbega niwe yakoze kuruta bose mbega ego yarakoze irevre mbega abandi abigeme nta kantu k'akabifu mwagize basa apana inzigo mbi inzigo gushaka gukora inzigo canke yo kubura kugashimwe nawe ne peut-être ishobora kubaho Natasha namubwira beef kuko Natasha ni bien kubandi yakora natwe turabibona umukodi hama kuba natwe ntiturabashimisha ariko nabivuga mbega habuze iki kugira mukode nka Rabozi cyangwa nka Natasha kugira namwe muronka ubwo bushimwe nakibuze ni nguvu tugusa ni nguvu ya ni nguvu ariko nakanoti karakenewe iyo noti irakenewe hega natwe abadufashe mu mugongo natwe iyo noti barayifise ariko umenya ko Natasha kugira ashika hashitse yaciye nka natwe turi tuzoshika hajyari ariko nawaza bayashitse ku rundi rwego natwe dushike hajyari bijya ariko aronka natwe tuzobironka gusa nyene azogumara umuntu adukuriye kuko yadutanze uko biri kose abigeme baheruka gusora indirimbo bari kumwe bose izina rya Clementine Kevin cyangwa isura ya Clementine Kevin ntitwigeze tuyibona habuze iki mbega habaye ikibazo cyane barakunda kubimbaza cyane ariko mu bakobwa bose sijeje nyene ntari ndimo ntabwo ari jeje mbega nta information wahawe naciye mbona ko hari abantu bifuza ko nari kuba ndimwo yako yo kenshi nkoze interview baguma bambaza kubera iki nari umutoyi wanje we yarandembeje n'ubaguma mbwira ngo barakwanga none vyagenze gute ibyo nibyo dushaka kumenya sinonka n'ikintu nakimwe ndamusigurira ariko je ibintu nibaza ni barase nombre bakeneye maybe yari yakwiye ko je sinovuga ngo nanje ndabishoboye nanje tinze ariko nanira sinovuga ngo banyibagira kubera iki urazi gituma ndakubajije novuga yuko n'inama yabaye bien nava yabigeme gusa sinigeze ndabona izina rya Clementine cyangwa isura hajya nguma ndakurabira hakufu nkavuga ati wa mwigeme afise inzobe reka ndabe ko ndamubona nende ibikorwa bizokwivugira hanyuma wewe wikorera ibikorwa reka nikorera ibikorwa gusa tuzi kauje okay mu buzima busanzwe Clementine Kevin iyo ari muhira bameze gute aba ari umuntu ameze gute ibaze wishyure Yamaze gukorana emission ndi muhira ne konzu ukacutera gaswaga ega naho uba wambaye guturiya uri muhira ngiye gukura uciko ugaca antu gutinya kuye yene wambonye wansanze ifise swaga uvuga ko ari zone wasanze nezifise swaga ngira urazi ko byama
no mu gitanda ubuzifise ya ndoga nkaryama ngira ndi muri abantu bavyuka bafise iswaga izo mu gitanda zo mu ijoro zose ziba zimeze gute ndavyibaje ko wasanze bafise iswaga kandi nta bintu vyatari nari nagize izo mu ijoro nazo mu gitanda ziba zimeze gute tuba twambaye gute mu ijoro ibintu vy'amataburiya n'amasarubeti uko muri taburiya hamwe sinzira irazi uwo yambara nyine niwe bace bazita ipinjama nta muntu urabona yambara ipinjama umengana itaburiya ay shari okay uno musi Clementine Kevin ariko arakora umuziki ariko apare y'umuziki hari benshi baba bafise byinshi bitandukanye bakora mbega mu buzima busanzwe naho apare y'umuziki Clementine Kevin tumumenye nk'umuntu akora iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe jewe nkora ibintu nkora bon nikorera twanje nta mufani ushaka yuko atukurondera kutwo tuntu twiwawe cyangwa ufise abakiriya biwawe nyene atabandi ukeneye umva nimba ari babiri nabo nyene nabandi ukeneye bari kuri rezo sesiyo hewe okay uko biri kose mu buzima busanzwe akunda gufungura injya uyishize ko wumva marara menga ati naho ntarakaraba je n'umirano yicakira uko nyene nkayifunga je ndi umurundi kazi ndacafise imjo ikirundi hari igihe je urabona kera naratangura kumenya kwigurira inkoko bayizaniye kuri table wamenga wava bayitwara ntarayirya ukamenga no ndayifungura ntarakaraba je ndafungura ibifungurwa bisanzwe ivyamwa ndakunda cyane ivyamwa n'ibindi bifungurwa cyane ko twasanze frigo yawe iri full ibirimwe ibintu bitandukanye kandi byinshi cyane ugiye kwa Clementine Kevin frigo usanga yuzuye uzoce wugurura hariya winje guca anye ni côté à droite muri coin cha winjira ariko cha wuguruka cyane niko nyene imeze byanye nabisanze ibintu by'amagi ibintu by'ivyamwa amagi atese bashira muri frigo uko biri kose uno munsi reka tuje kumushyigikira no mwigeme wacu siko naje kumukoresha kino kiganiro bya tuje kumushyigikira rero mbura umukunzi wa Star TV cyane mbura umukunzi we wanje nimba nkunda ukunda ibikorwa vyanje fata iyo saboniri wanje yigumizeko cyane nimba utarayishira kuri wanje yikubiteko hamucu usimbira kwa Clementine Kevin naza kugerageza nshire link muri commentaire ariko commentaire yanje yamitangora hajya uraza kubona link munsi ndaza gushira ko link indirimbo yiwe uraza kucucako uce winjira direct mu ndirimbo yiwe hama uyirabe usikaka commentaire uce wive indirimbo y'iminota 3 ininga iminota 3 guco mikeyi none urika kora ikintu cy'iminota 3 subiramwe ahubwo ugire na gachallenge ucukampereza ndakamwe cyangwa ucukamuha sivyo ushaka challenge ndayishaka uko biri kose benshi ko baradukurikirana kandi babifuza ijambo rivuye kuri Clementine Kevin bwite ritumbera kureba turacagenga kuri bari abafani baza kuza kukuraba mbega abataza gutahura indirimbo two batahuza indirimbo niki hama ducica mu gatoyi turirimbe gato hari umuntu ashobora kuja kuraba indirimbo ntatahura iki indirimbo ivuga mbega ku muntu aza kugenda kuraba indirimbo ntatahura iki indirimbo ivuga ushobora kumuha petite explication ndashaka kumubwira kubwira indirimbo yitwa Falling c'est tombé amoureux mva bisigura ko umutipe yari amoureux kuri jewe yitwa Falling mu cyongereza yitwa izina ry'icyongereza Falling yumva yari urukundo rwari rwamubabuye kuri Clementine mu ndirimbo kuko ntibyari true story ni indirimbo ariko mu gihe uririmbye ikintu bisigura yuko hari abantu kanaka bimaze gushikira wowe kuririmba abandi utiririmba mbega Clementine Kevin bamaze gusohora true story tuce tugenda ubunyene tuyumvirize Falling nyene ni true story umutipe nyene yaragufiriye biranga ko gutora nanumva turiko tushobora nawe ko umutipe yamfiriye biranga kwa none ariko tuvuga ko bon yamfiriye nanje nkamubwira wow n'abandi barabibona vraiment ko tuberanye umva byabaye fresh bisigura nyine mwavyumvise ari akantu reka turiribe gatoyi rero duce dusa n'abasoza tuvuga byinshi turambira abantu tuvuga ibintu bikenewe muje kuraba ibya ndirimbo niki kiganiro kigiresha kugira baze kuvyumva okay so wende n'abandi barabona ko tuberanye I'm in love n'abandi barabona ko dukwiranye I love you
I love you. Yeah. Umva rino cyo cyanje rice rigera rimbatwa tugiye kujya amagi menshi uko biri kose tuje kumushyigikira rero ntitwakora ikiganiro cy'umwanya muremure ariko iyo tukoze ikintu kikagira icyo kigufashije wowe n'umukunzi wa Star TV wo mubaza iki muri commentaire kugira ngo nzoshye nanjye ndamwandikira inbox kuri WhatsApp kugira ashobora cishu hari byinshi usanga nta kubaza waza kukimbaza muri commentaire manje nzobishura tuje kumushyigikira rero akajambo ku bakunzi ba Star TV ndetse no ku bakunzi ba Clementine Kevin ubwira duse n'abaja mu bindi wow ndabatumiriye kugenda kuri YouTube yanje Clementine Kevin wandike Falling by Clementine Kevin featuring X Factor ya hama mukore sabone like bibaye ngo muyikunze ariko muyikunze apana mukore like yo ntayikunze muyikunze mukore like hagize ico mubwira mukore mushira ko commentaire ya ndanabatumiriye kugira sabone kwa kuri Star TV dushigikire Star Boy. Imana igwezagire kubona wadutije umwanya wawe wanashima vraiment reka ndamushimire yandindiriye Joasi Amen. akura ku mwanya nk'abazungu gucorera Imana ibahezagire cyane murazikunda bakunda iyi ni Star TV televiziyo yanyu mukunda cyane ndaguhamagara gukora partage no gukora sabone kuko ndafise ibice bishika 50 bitarakora sabone kandi binkurikirana ndabasabere mukore sabone kugira tubandanye gutera imbere tubandanye gushigikirana tumushigikire Clementine Kevin tumushigikire kugira ashobore kubandanya atera imbere akoze ibihe bitari bito atarasubira inyuma hari abigeme benshi babihevye muga kubona guma bandanya nizanguvu tuguma tubandanye reka umuhinga uvu kugira abandanye gutera imbere natwe ejo tubone igihugu cyacu Burundi kirimo abaririmbyi bakomeye abaririmbyi kazi bakomeye Imana ibahezagire cyane bye bye ciao ciao.